Ani Esperance Tusemana niwe yatanguje mu ruganda rwa Warubizi, akaba ari nawe aduserukira. Turamuha ikaze kugira ngo atuyagire. Murakoze cyane. Turahaye ikaze mwebwe bashitsi bamenyesha makuru muri kino kiganiro twahabagaye kugira ngo dushobore kuyaga ibintu bijanye cyane cyane n'ibikorwa dukora muri Warubizi, aho uno munsi twabahamagaye ku migambi ibiri nyamukuru. Icambere ni ihiganwa ryateguwe ry'abigeme ku civugo kivuga ngo umukenyezi we nkingi y'iterambere. Hama ikigira kabiri tugomba kubabwira ku kijanye n'ishigwa habona ca filime twakoze yitwa Icahishijwe, turi kumwe n'uruganda rwitwa Gateka Films rusanzwe rurongowe n'umufasoni Donate. Hanyuma ijambo rya mbere mwo kwibaza muti mbega Warubizi ni iki? Warubizi igizwe na bande cankwe Warubizi ifise ihangiro rimeze gute? Warubizi ni ishirahamwe ryavutse mu mwaka wa 2020 riserukirwa imbere y'amategeko na jewe ndiko ndavuga, nitwa Ani Esperance Tusemana. Twari kumwe n'umushinga ntahe Habyarimana Prosper, ariwe asanzwe arongoye igisata c'ubuhinga mu byo dusanzwe turangura hano muri Warubizi. Hama Warubizi ni ihuriro ry'ugwaruka rufise ingabirano mvabwenge, abartiste cankwe ingabirano culturelle, ivyo twokwita imico n'akaranga. Harimo gukina amareresi, gutwenza ivyo twita komedi, gucapa, gutamba, kuririmba, kujisha hamwe n'ibindi nk'ivyo. Aho Warubizi isanzwe ifasha urwo rwaruka guteza imbere ico bafise muri bo nk'ingabirano kugira ngo bagifate mu butunzi bushobora kubafasha muri kazoza canke rubafashe kwitunganiriza akazi. Musanzwe muzi yuko ibi vy'ingabirano iyo kenshi tubifashe nkama bishobora kudushikana ku ntambwe na twebwe tutari twibaza. Naho rero duca dufasha urwo rwaruka kuri bamwe no kuvyumva, hanyuma tukabaherekeza kugira ngo bashobore kubishira ahabona, bashobore no guhura n'abashobora kubashikana kwihangiro ryabo bafise mu buzima bwabo. Ivyo turaza kubisigurirwa n'umwe mu bo twaherekeje hama akirondera akironka, n'uyu mwigeme twicaranye yitwa Kado Haver, araza kubitubwira ido n'ido ivyo dukora mu bijanye n'ico gisata. Hama ikigira kabiri ni gisata kijanye n'ubuhinga, aho dukora imbuga nkoranyambaga, amasite web cyangwa application web n'ivyo byose bijanye na informatique. Tukagira hébergement z'amasite web canke tugafasha amashira hamwe kumenyekanisha cyo kugeza kure ibikorwa bakora. Navyo nyene ubusanzwe abirongoye ni Prosper Habyarimana, mukanya acadushira ku mayage uko ico gisata gikora. Hambavu y'ivyo Warubizi irafise imigambi ibiri yashizeho kugira ngo ishobore no gukora ibijanye na rusociale cankwe ibikorwa by'iterambere cy'igihugu cacu. Turavuga nk'igisata citwa Tubiteho, ni igikorwa twama dukora buri mwaka turi kumwe n'ugwaruka ruhurikiye muri Warubizi, tukagenda kugendera izindi ntara tugakora ibikorwa rusangi cankwe tugaca dushirako guhura n'urundi gwaruka kugira ngo nabwo tubagire témoignage, tubahe intahe y'ivyo dusanzwe dukora kugira nabo bashobore kuhigira. Edition ya mbere twarayikoreye mu ntara ya Makamba, aho twashoboye kugendera ibigo bibiri. Hariho ikigo c'abagendana ubumuga, twashoboye kubaha amakinga n'amabekiye. Twaragendeye kandi ikigo c'imfuvyi aho bita kwa Masogonde, aho twashoboye kuronka ingemu y'umuceri n'ibiharage, amasabuni n'ubuyi. Turakunda kandi kwifatanya muri iyo ntumbero n'abandi bakora ivyo bikorwa by'urukundo mu ntumbero yo kugira ngo gwagwaruka twebwe twiyegeranije
dushobore guhura n'abandi dusangire experience y'ubuzima. Turafise kandi n'ubundi mugambi witwa bimenye nawe. Uwo mugambi rero nuburikiyemo ugwaruka rw'abigeme kugira ngo nabo bijye twibaza ko abigeme badashoboye gukora nabo bubabuke kubikora. Muri iyo ntumbero niho rero twaciye dutunganya iri cadukoranije uno munsi kijanye na competition yahamagariye abigeme kuvuga amazina cyangwa kuririmba ururimbo ruhayagiza umwigeme kugira ngo dushobore ubwo gwaruka rw'abigeme rushobore kumva ko nabwo rushoboye gushira habona ingabirano, kuko kenshi naho tworaba mu bafisa bakamera ngo umenga nta mwigeme arimo dufise bakenya kugira ngo dushobore kuronka igitigiri gishimishije c'abigeme bashobora guhurumbira gushira habona ingabirano zabo mvabwenge. Tutarandiriye nagomba gukengurukira cyane ubwa mbere ikigo cigenga kijejwe agateka kazina muntu CNDH, kuko catwemeye ubwiye cyose tuzorangura uwo mugambi witwa tubiteho bazoduherekeza. Dushimiye kandi na radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, kuko muri bya bikorwa dukora amafilme ugwaruka turi kumwe rukora bayaducishiriza kuri televiziyo imisi yose kuwa gatandatu no kuwa Mungu, bakongera bakadushigikira mu bikorwa byose dutunganya nk'ibi twakoze uno munsi. Murakoze cyane. Ani experience dufite Imana twabukenguye cyane, nk'uko mwabyumvise muzi ko hariho igisata cy'ubuhinga twagomba twikaze Prosper Habyarimana atubwire muri icyo gisata ciwe uko bisanzwe bitunganije. Ndabaramukije mwese. Nkuko mwabyumvise nitwa Habyarimana Prosper, sanzwe ndi umwe mu barongoye Warubizi. Hama bavuze bati Warubizi irafise igisata cy'ubuhinga. Muri Warubizi hakorerwa ubuhinga bwinshi, mugabo jewe ahanini nza kuvuga ku bijanye na informatique. Mu bisanzwe Warubizi abantu benshi bakunda kutubona cyane mu mafilme, bazi ko Warubizi dukora gusa cinema, mugabo si cinema gusa, turakora na technology. Alors muri technology turakora ibintu bitandukanye, no kuvuga turagira imbuga ngurukana bumenyi, turakora imbuga ngurukana bumenyi, conception y'ama site web, turakora kandi ama application web de gestion. Kuvuga ko abantu baba bafise ama entreprise bakeneye ibintu byo bafasha gutunganya ama entreprise yabo, ari muri domaine ya comptabilité, ari muri domaine ya ressources humaines. Ibyo byose turashobora kubikora twisunze kw'ivyo umukiriya abashaka. Hambavu y'ivyo kandi Warubizi iragira ama consultance, no kuvuga ku bantu baba bakeneye ari nk'ama entreprise ashaka kwigisha abakozi bayo ibijanye n'ubuhinga, Warubizi kandi irashobora kubibafashamo. Hama hakabaho kandi nuko twigisha ugwaruka ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. No kuvuga muri ibyo hariho ibyo menshi bamenyereye le bureautique, gukora bureautique, kwiga machine nyabwonko ibisanzwe, ariko hariho kandi no kwiga. Rero Warubizi ko yishinze gushaka guteza imbere impano y'ugwaruka, ni naco gituma yashizeho igisata novuga bimenye nawe gihamagarira abigeme kwijukira ibisata by'ubuhinga. Ivyo bisata ushobora kuba uri umwigeme ukeneye kwiga production, ushobora kuba uri umwigeme wumva uri fier ukoresheje wize informatique byo gufasha, ivyo byose bikabufasha. Rero mu gukora ivyo bisata kandi muri ivyo bisata kandi Warubizi hambavu yo kubigisha, iyo harimo abantu bagize excellence mu bikorwa Warubizi kirakora mu mamarche Warubizi biri kiraronka, igaruka kandi akazi ka mbere itangura kugaha baba jeune nyene. Pour dire que bimwe mu migambi Warubizi bifise ni ugufasha ugwaruka
kwirinda gusabiriza, ugufasha urwaruka gukora rutazenze. Ni naco gituma Warubizi gerageza mu buryo bwose ishoboye gufasha urwaruka kwiteza imbere mu kubaronderera ivyo rushobora gukora canke ikabafasha nayo nyene igakreya ubuzi bushobora guha rwagwaruka akazi. Mu bisanzwe nivyo cane cane dukora mu gisata c'ubuhinga. Nibaza ko nk'ama press ari ngaha ca muduha akazi, ndazi menshi nta ma site web mugira, ni muduha akazi duhe natwe abajene akazi. Je nibaza ca mupfa ngaha mukaduhaye, sivyo necessairement ko na sense ari bisaba twe turi ngaha comme des jeunes. Kandi ikindi nari nibagiye, turakora hébergement de site web. L'hébergement de site web nibaza ko mu Burundi turi abantu ba mbere dukora hébergement ya site web ku mahera make cyane. Uravye ivyo dutanga ku bantu bamenyereye imbuga ngurukana bumenyi, ukaraba n'ukuntu biba bimeze, nibaza ko turashobora kwishima. Ivyo byose twabikoze bivanye ko twabonye ari ikibazo dukunda guhura naco muri domaine ya technology ngaha mu Burundi. Murakoze. Prospect wakingukiye cyane. Tumvise twese yuko muri Warubizi mu gisata cya technology abantu bose barafiseho ikibanza, yaba ushaka kugira ama entreprise mu bijyanye na comptabilité, mu bijyanye na gestion. Warubizi yashobora kubafasha mu bijyanye n'ama logiciel, ressources humaines, byose irashobora kubafasha. Irashobora kandi gufasha abajene na cyane cyane abakobwa badafise ikibanza gihambaye muri Warubizi, na cyane cyane mu kubatumira kwijukira iby'ubuhinga bwa none no kutaguma inyuma y'abandi. Ikintu gikomeye cyane. Merci beaucoup Warubizi. Hanyuma nk'uko mwabyumvise, Warubizi ifite ibisata bitandukanye. Hariho igisata cy'amareresi hamwe n'ubuhinga bwo kuyakora, akaba n'igisata cy'imico n'imigenzo. Kado Habel Ernisia Kagisi ari ngaha, ni umukinnyi w'amareresi, agomba atatubwira ingene bimeze, na cyane cyane ko muri ibyo bisata bibiri by'amareresi hamwe n'ibijyanye n'imico n'akaranga uyu munsi ari byo bikuru byahagurukije. Hinge ace atubwira ku muri. Murakoze cyane. Nkuko yabivuze, nitwa Kagisi Ernisia Habel Kado. Ngomba kubabwira ku bijanye n'igisata ca cinematography et production, igisata co gukina no gutunganya amareresi. Ico gisata rero gihari mu ntumbero yo guteza imbere impano yo gwaruka nk'uko ari ihangiro rya Warubizi, na cane cane gutanga impanuro biciye muri ayo mareresi. Muri ico gisata rero tumaze gushika ku ntambwe nziza ishimishije, aho twavuga ko tumaze gushira ahabona amafilme atandukanye kandi yagiye akundwa n'abantu, aho twovuga filme Manjanja, Ntaho Yagiye, Ntarabona, n'izindi zitandukanye, Akosho n'izindi. Ngaha rero twogira ko dushimira umuvyeyi w'ayandi maradiyo n'amateleviziyo RTNB kuko idahengeshanya kudufata mu mugongo muri ico gisata ca cinematography. Warubizi rero yaramaze gutahura kandi irazi akamaro ko gufatanya, ko gukora bafatanije n'abandi. Nico gituma mugenda mubona canke mwumva ngo Warubizi ifatikanije n'iyindi migwi y'amareresi hano mu gihugu c'u Burundi. Twovuga nka BMT, tugira ko tubashimira cyane rwose kubw'izigirwa twagiranye mu gutegura no gutunganya igikorwa ca filme Ntaho Yagiye iri mu zakunzwe. Muri no minsi rero ya vuba cyane tugiye gushira ahabona filme yiswe Icyahishijwe, twakoze ku bufatanye n'umugwi userukiwe n'umufasoni Donald asanzwe arongoye ishirahamwe Gateka Films. Izosohoka igice cyayo ca mbere kizoboneka kuri YouTube channel ya Warubizi Movies ku munsi wa 4 isaha 2, akaba ari nawo munsi izohora ibonekera ko imisi yose. Muri iyo filme rero twokwizeza abantu yuko bazoyikunda cyane kuko ari filme ihurikiyemwo
inyigisho zitandukanye zo mu ngo tugenda tubona hano, na cyane cyane tuzobona ingene umuvyeyi ashobora gukwegera umwana mu ngeso mbi atabizi kandi zikamugirira ingaruka mbi zikomeye cyane. Nibaza ko Umupfasoni Donat ko ari hano araza kutubwira byinshi bitandukanye kuri iyo reresi. Warubizi rero ifise ihangiro ryo gufata mu mugongo gufasha impano zitandukanye, iheruka no gufasha urwaruka abajeni batatu gushira ahabona urukurikirane rw'indirimbo, album yitwa Kimwe mu bindi. Mwoshobora kuja kuraba kuri YouTube channel ya Warubizi Movie, hariko izo ndirimbo nubwo zidashemeye, mugiye mukaziraba murabona yuko ari abana kumbure baronse ababafata mu mugongo bashobora gutera imbere cyane mu bijanye n'umuziki. Ni muri iyo mvo rero Warubizi company yateguye ihiganwa umukenyezi wa nkingi y'iterambere, kugira ngo turabe tubwiye dushigikire umukenyezi canke umwigeme kwitinyuka kwerekana impano, ikintu kiriko kiramududubiza mu impano akacerekana. Mu nyuma rero tukazona mufasha uzoshaka gutsinda muri iryo higanwa, tukazomufasha ku bijanye n'ibintu bigiye bitandukanye. Iryo higanwa rero ukuntu ryari ritunganijwe, umwigeme yarifata akavideo k'iminota itarenga 2 akaturungikira ariko aravuga amazina canke aririmba kuri teme twari twabahaye ariyo umukenyezi we nkingi y'iterambere. Tukagaposta kuri Facebook. Uwashoboye kugira uzoshaka kugira amajambo menshi n'abapartage ni critère imwe muzo jury izokwishimikiza kugira ngo ishobore gutwara batatu ba mbere. Twashoboye kandi gutunganya jury, gutegekanya jury, twagize imana, twagiriwe ko yuko bashoboye gushika hano bose tunabashimira. Jury rero izoba igizwe n'abantu batatu, no bita inararibonye. Hariho Ntibashirira Adolphe, baramuzi cyane mu vyese, muramuzi cyane mu mubanye niwe muryango. Hariho Twagira Yezu Marie Rose, bamuzi cyane muri Club Amabano. Hariho n'umumenyeshamakuru Christian Xavier, benshi baramuzi cyane rwose, turabashimiye cyane rero bose bashoboye gushika hano. Na Alvera Muhimbare, benshi bazi mu mafilime hamwe no mu ndirimbo zo guhayagiza Imana. Ko bamwe rero bashoboye gushika hano, nibaza ko baza tuza kubaha akanya bakivuga bakibidondora neza kurusha uko nabivuze. Murakoze. Kado Kavez abashimiye. Numvise yuko mu gisata c'amareresi hariho filime icyashyizwe vuba cyane igiye kudushikira, aho naho uwayikoze akaba ari ngaha, tugomba tumuhe akaryo aducire ku mayange icyatumye yumvira kuri iyo filime n'ingene uyu munsi yasinye kuyidushikiriza. Murakoze cyane. Nk'uko babivuze, murakoze cyane. Nk'uko babivuze, nitwa Donat Ndayize, abenshi banzi ku izina Dodo Fashion. Icambere ndashimiye cyane abanyamakuru twateye akamo mukatwumva mukatwitaba. Ndashimiye na Warubizi yatwizeye ikumva ko twokorana. Ahanini rero nta majambo menshi mfise yo kuvuga. Filime mwayumvise yitwa Icyahishijwe, ni filime izotwigisha ku bintu bitandukanye by'ubuzima tugenda turabamwo muri ino si.
mu ngo no mu buzima busanzwe bw'abajene. Nibaza yuko abantu benshi bazoyikurikirana kandi bazohakura inyigisho zitandukanye. Filime icayishijwe kugira ndayiyumvire, narafashe umwanya ndiyumvira ubuzima tugenda turabamwo. Akenshi mu rugo harabaho amabanga tukagenda turahishanya, ugasanga umugore n'umugabo barubakanye mugabo nta kuri kurimwo. Ivyo biba kenshi iyo urugo abantu bubatse rutameze neza, kandi ingaruka zigaruka ku bana bavyaye. Ingaruka zigaruka ku bana bavyaye, niyo mpamvu mwumva filime twahise icahishijwe. Rero abantu benshi bariyumvira ati mbega kubera iki bahise icahishijwe. Nibaza ko nimwagerageza kuyiraba muzobona impamvu twahise icahishijwe. Harimwo ibintu vyinshi vyagiye biranyegezwa mugabo bitinda bikagaruka, biriko biba ikibazo kuri ba bana uko bagenda barakura, bagenda baraba victime n'ubuzima bagenda barabamwo, kandi inkomoko yavuye ku bavyeyi. Rero nta siguro nyinshi mfise notanga. Filime budayivuze no hava sanga yose nayihereje ngaha. n'umuproducteur. Ikibazo cya mbere ndashobora kubaza Musaka cerekeye amafilme ati barumvisa abantu batandukanye barishize hamwe ngo nabo nyene bagire societe yo gukina amafilme. Eske wari ubizi yoba iri muri iyo societe? Ikibazo cya mbere. Ikibazo gira kabiri, tumenyere ko BMT yarafise YouTube channel yabo, ama cyose twaraba nibaze ko Dodo Fashion niyo muntu yoba yanditse iyo filme cyangwa yatera ibyumviro biraje. Eske iyo filme kujya kuri YouTube ya warubizi Dodo mwumvikanye gute? Na kanoti mwamuhaye. Ikibazo gira gatatu cyerekeye abarinzi mushigikiye ati ubundi byose dushigikiye ategerezwa indirimbo zose zigeza kujya kuri YouTube yayo. Hamwe uboneka nk'umumanager akazafite uburyo peut-être idée cyangwa amahera mworekura umuririmbyi akagenda gukorera ahandi kugira namwe yiteze imbere, cyangwa iyo umuririmbyi asohoke muri management ya warubizi asabye iki? Murakoze. Mwaze ishuri rya mbere cyane twagira kimwe kimwe. Murakoze cyane. Mwatubajije ibibazo bitatu. Icya mbere nico kubaza ko warubizi yoba iri mu runani rw'amakoperative ikina amasinema. Ego cyane warubizi rimwo mu runani rwitwa Kosinebu. Warubizi yafashe ya mbere mu kwitaba iryo shirahamwe ry'imigwi ikina amafilme. Kigira kabiri, mwavuze ku mikorane tugirana n'ayandi mashirahamwe akina amafilme. Iya mbere twarikoranye na BMT irongowe n'uwasanzwe ariwe afise igikombe ca Festival uno mwaka wose, ni Amede Banirakiza na Fisto Haragira Umukama. Bari ngaha. Iryo filime twakoze icya mbere ko ari kubera ko ubundi warubizi, reka mvuge ko ari wo mugwi wonyene uri iyogi y'abakinyi b'amafilme, niho dushobora gufata umukinyi mushasha byiyumvira akaje imbere ya kamera agakina gushika amenyekane. Kubera yuko tuba dufise abakinyi bashasha sevre, dufise n'abandi yo kubaraduga, turakeneye kwiyunga n'abandi bafise uburambe busumba ubw'iwacu kugira ngo bashobore kudufasha kumenyereza abakinyi bacu. Niko tugomba kubigirana na Dodo Gateka Films. Turiko turakorana kuri uwo mama mwatubatije ngo mbega muvugana gute. Nibaza ko ari banga ry'akazi mugabo ababizi ibintu bijanye na production surtout ya filme. Mwumvise mumenyesha makuru Christian Savye yavuze ati sinari nzi yuko naho ucamo utavuga uronka amafaranga, kubera yuko ari ibintu bisaba amafaranga menshi. Byukuri ntitwovuga ko tubaha amafaranga menshi cyane akwiranye n'ibikorwa tuba turiko turakorana, ariko kandi biradutwara uburyo butari buke kugira ngo dushobore gukorana
kuko nawe nyene n'igikorwa ciwe akura mu bwenge canke kugira ngo ashike ku nivo ageze ko umurondera gufasha kumenyeza biwawe nuko nawe aba yarakoze agakoresha inguvu n'umwete mwinshi ngo ashike ahageze igihe uri kuramurondera. Kigira gatatu nikijanye nico twavuze cyo gushigikira ugwaruka mu mpano zabo cyane cyane ukijanye n'abaririmbyi. Warubizi umugambi wayo mwumvise ko ari uwo gutora ingabirano idudubiza. Iyo ngabirano idudubiza niyo twakira, sindavyita management nkuko bikwiye kuko niduheza ngo tumufashe mu bintu byose akeneye. Management ukigenda ntiturabishikako, twebwe tumukorera ivyo dushoboye kandi nta condition imwe tumuha, kandi ararekuriwe kuja gukorana n'abandi mu gihe abaronse, kuko niyo objectif dufise yo kumugezaho abantu bamubona hama uwo muntu akaza twavuga ati aho umugejeje nanje ndamutore. Igituma tuzicisha ku rubuga rwacu rwa YouTube si kubera yuko tugomba kubagunga, ahubwo no kubera ko dushaka kwegeranya ivyo bikorwa kugira ngo ababikeneye babironka ahantu hamwe, kuko akaririmbo kamwe ari gashasha karashobora kutageraho kari kageze, muga kubera ko Warubizi isanzwe kwikanwa n'abantu benshi arashobora kugashira agakorwa kiwe kadashemeye nkuko twabivuze kakisunga gashemeye ugasanga arageze ku nivo abandi bagezeko. Murakoze. Mureke filme kuja kuri YouTube ya Warubizi, eske ni avantage dozo azoro cyane kuvuga ati bamwe kugira ati ni contrat de 6 mois siniheze kujana ngo cyane izobandanya iri kuri channel ya Warubizi, izobandanya iri kuri channel yiwacu Mirere na Mirere, kandi ni produit yiwacu tuzoyikoza ico dushaka. Ni contrat tuba twakoze ibirimo indani, turagira ama clause dutegereza gukorerako ahavana hagarukira. merci. Ikiwa tunagira mbaze ni club promoter nisunze rogo ya Warubizi, mbega ayo mabara ari kuri iyo rogo mwataka kuyakurikiza. Murakoze. Rogo yiwacu murabona yuko igizwe ni indome zibiri ziri mu karata y'u Burundi, amakurere na y'igihugu cy'u Burundi. Hama ibikorwa dukora Warubizi, wabonye ikiganiro aho twari twagiye kugaburira abana b'imfuvyi turi kumwe n'ubundi mugwi kuri Jardin Public wa gatatu heruka, niwe yabivuze neza. Warubizi ni kugira ngo dushobore kubamenyesha ibintu byose mutari muzi, mugiye mu bikorwa byacu mubona ibintu mutari musanzwe mumenyereye, mugabo byinshi ntiturabishikako. Mugabo mwihangiro ryacu dushaka gushika ku bintu byinshi bitandukanye bibera mu gihugu cy'u Burundi d'abord imbere yuko dushika ahandi hantu. No bana kero mu kugira kite hano butore n'amamutaje mu barabara turabye hari akaba ko Warubizi tanagera penya edition na competition umukenyezi we mw'iterambere kuri baba mama tuzi hariya mu ntara zo hagati mu gihugu badashobora gushika mu gisagara cya Bujumbura canke bashike ku masantre bobo kuzogenda gute kugira nabone baje kuparticiper. Ubundi twabicishije ku rubuga tuzi yuko rukurikiranwa n'abantu benshi, Facebook. Ufise telefone ari abatafise nk'amatelefone abo nuko mwacerewe turabasanga iyo bari rimwe mu mwaka muri projet twise tubiteho, turaronka umwanya wo kuganira nabo uko igikorwa twama dukora iminsi 3 dora tugitangura ku munsi wa gatanu gushika ku munsi wa Mungu. Turaronka umwanya wo guhura n'abantu batandukanye kubera ko iwacu nitiko turavangura n'abantu bose dushimikiye kugaruka mugabo twisunze abakuzi nkuko mwabonye muri jiri twishimije abantu badusumbya experience. Ari gihe tubona mu competition menshi ugasanga abasanga butaka cyangwa abatwakati ari bane cyane bo muri no competition badogerageza nabone kwinjira muri no competition nyezina. Twebwe muri Warubizi turaba umurundi, ntituraba ubwoko cyangwa ikindi cari cyo cyose. Umuntu wese yashoboye kwitabira rino higanwa uko ari kose n'uwari we wese azoronka igihembo kimubereye bivanye na jiri ico izoba yadesize. Mumukomera amashyi makuze neza. Murakoze cyane nanjye nitwa Munezero Kadete abasanzwe bisha ikiganiro cyitwa inkingi y'iterambere kuri Gatatu. Akabazo nari mfise karaba iyi competition muri ko murategura, mwatubwiye yuko muri ko muragira competition bona
icivugo gisa neza cyane nk'ikiganiro canje ariko nagize akabazo mbega ko mwatubwiye yuko muhara n'uburyo kugira ngo bashobore kwinjira muri iyo competition ndashaka kumenya ati competition yoba igeze he kuko nkatwebwe nk'abamenyesha bakuru turashaka kuvuga ati reka duhimirize abandi bigeme bitabiriye competition ugasanga ico novuga ati iyo etape yo guhimiriza yararenganye ndashaka mubwira ati competition bigeze he hama akandi kabazo nako iyo ndiko ndagisha iyo emission ndabona neza yuko hari abigeme benshi n'abapfasoni bafise impano mugabo badashaka kuronka ahantu bazerekanira canke ingene bashaka kwizivyaza umusaruro mbega none muri warubizi nk'umukenyezi canke umwigeme iyo afise impano ni iki kimusaba kugira ngo ashobore kuza kwifatikanya nawe abakozi cyane ikibazo ca mbere mubajije kivuga kiti ihiganwa rigeze hehe ihiganwa twaratanze umwanya ukwiye wo kugira ngo rimenyeshwe kandi hariho amaradiyo amwe yadufashije na Black FM rimwe mwarakoze cyane kugira ngo bashobore kwitabira iryo higanwa Rodefi intambamye ugwaruka rwinshi guno munsi dufise nuko tudakunda cyane kumviriza ibintu bitugira akamaro ugasanga n'ikintu kirenganye aho rimwe nivyo twama tuvugana mu mugwi wacu ushobora gusanga n'ikintu kijuka kibona igisanzwe ugaca ko urengana cyangwa ugasanga twaguze amamega ya Facebook two twaragize imana n'ivyo twagize mugasanga nitwihaye umwanya wo kwinjira muri ico kintu ngo tukirabe cyangwa ngo tugifate nkama kugira ngo twiyumvire tuti iri higanwa nindagitaba ntaco bintwaye dufate ko hari abantu benshi bibaza yuko ari ibintu abantu bagira gusa badatena consideration mugana aho bigira hari amahiganwa duhora twitaba ugasanga agarukiye hagati mugabo jewe ubwanje ikintu ndakibonye ataco kintwaye ndagikora kugira ngo ndagikurikire ndabe aho kigarukira twashoboye kuronka imigwi 10 gusa abantu 10 gusa bitabira rino higanwa mu bigeme 11 iryo higanwa ryari ritunganijwe ko biza guherana n'itariki uno munsi itariki 21 kugira ngo jiri cikorana mugabo dusha dusanga naba bandi bahiganywa bashobora kwibaza yuko ivyo bintu bitameze neza ntibashobora gukompeta bijanye n'ama like n'ama partage bagira kuri Facebook no twaciye dutegura kino kiganiro kugira ngo nabo twashoboye kuronka twaciye tubongera imisi gushika mu mpera z'uku kwezi kugira ngo bashobore kuronka umwanya wo kwitegurira iryo higanwa hama bahiganwe vy'ukuri ubundi twajije kwakira peut-être ko abandi bazoca bagira mu mwaka uza babonye ko ivyo uno mwaka byagenze neza ikibazo ca kabiri kivuga kiti namwe murabona yuko abigeme batitabira ibintu nk'ibi badashaka kuronka berekanira ingabirano zabo muri warubizi niho turakira abantu bose bavyifuza ariko babikunda iyo turiko turakora tuguma tubandanya ubuja akabandaniriza aho twari tugeze hariho benshi twatanguranye batashoboye kubandanya kubera ko ibikorwa tworoganiza bashobora kutabyitabira ugasanga ahubwo waruka tuba dufise ibintu byinshi dufata mu ntoki ugasanga ubifatiye rimwe mugabo bikarangira byose umenga nta na kimwe wafashe nkaba twebwe rero waruka turagwakira nta bintu byinshi dusaba turamugirira entretien tukamuha n'umwanya wo kubana natwe hama kinjira mu bikorwa by'ukuri twebwe dukora murakoze bamenyesha amakuru mu bari gatoyi ntari gusubira kwiha ijambo mfashe kano kanya kugira ngo ati ikibazo ku bijyanye na bino higanwa byatunganijwe na warubizi bise mukenyezi wenyine y'iterambere byaratunganijwe benshi barabibonye ariko hari abantu bagumye batubaza ku kijyanye n'ukuntu mutegeko mutangaza agashimwe cyangwa se akaganuke uzoritsindira azoronka ico benshi barabwiye kamakenga gatuma hari ababona inguvu zo kuja muri iryo higanwa turashaka kumenya impamvu nyamukuru yoba yaratumye warubizi agashimwe cyangwa se akaganuke kagira ibanga kazomenyesha uwatsinda ntitwisongere murakoze cyane amazina yitwa Abimpenaka igira neza nkorera kandi production ikiganiro ya selection ku ishusho y'amaterere dukora hari ikibazo cyanjye bavuga ko nshobora gushaka guhuza n'icyo niyo mugenzanzwe ariko zere muri ku z'uko
hari abaje muri kompetisiyo zo kuri bashaka agashinga kandi agashinga ntawo hana ariko hariho no kuganya by'amaje mesodaje rero ku bantu baba baritabiriye ihiganwa ku mvo z'uko twumve ko ihiganwa byumvikana yuko bahejeje kwakira mbega nabo batumvise cyangwa dushobora kudushikiriza cyangwa kudushikiriza ivyo ubwo bushimwe ni iki umuntu yitabiriye ihiganwa yokwizera muri kano kanya ku buryo turetse kuganya mesodaje kuko cyavuze ntawe kuganya by'amaze mesodaje abantu baba bafite kwitabiriye ihiganwa ariko nagaki mubizeza canke nagaki kagagobora rya canke nagaki kageretse kuko biba bibagamo mu kwitabira koperative abana n'ibindi bibazo bibi murakoze cyane uza kumva afite ikibazo mugenzi yawe agize akihota murakoze ku ijambo nitwa Bagege nkaba n'umumenyesha makuru muri BMB Auditeur TV ikibazo nshaka kubaza cya mbere kijyanye na warubizi nyene dushaka kumenya yuko mbe warubizi yoba ari gute yoba ari societe cyangwa yoba ari bwato kuko tubise yuko sibyo kwa abantu benshi babadodo n'abandi bakorana nayo kabiri tubise muvuga yuko musanzwe mukora mu gihugu cy'u Burundi nyene impano zitandukanye none se umwe hoba nk'umuntu aturuka hanze y'igihugu wewe afise impano yo gukora akaba yifuza gukorana namwe kuko ibikorwa byanyu byose mubisha muri YouTube kandi YouTube ni ngombwa n'ukundi gusa ibonwa n'amahanga ese uyu muntu aje akiyumva namwe afise ikibanza muri mwebwe cyo gukorana namwe murakoze mubaze mutushike kuri ibi ikibazo ca mbere kivuga kiti agashimwe ntitwashoboye kugashira ahabona impamvu warubizi itashimye gushira ahabona ubwa mbere agashimwe nuko mu ma objectif yacu mu nshingano yacu ni ugushigikira abafise ishaka hanyuma kandi iyo kenshi abashaka kwinjira mu mugwa wa kina mareresi hari uza wumva kubajije ngo mbega muhemba gute nivyo iyo umukinyi aje ari mushasha ntidukunda gushima kubimubwira kuko dushaka ko umuntu d'abord abanza kuzana ishaka ryiwe afise nico gituma nico gihembo tutagishiza ahabona kugira ngo turabe abigeme bashobora kwemera kwiransa kuja mu kintu batamenye hanyuma ikibazo ca kabiri casa nicunganira ico nyene babaza bati none mwokwizeza iki abazoba abitabiriye rino higanwa nuko abantu bose bitabiriye rino higanwa uwa mbere azoshobora kuronswa reka mvuge igihembo cy'uwa mbere gusa hama ibindi bizoshobora surprise nk'uko byabaye kugira ngo mve ko bahiganirwa ico kibanza ca mbere uwa mbere azoronka agashiro kabute k'itelefone ifise agaciro k'ibihumbi 400 hanyuma bikurikirane uwitavye wese azoshobora kuronka agashimwe kazoba kangana n'inguvu yakoresheje ariko ntazotaha gutyo twabigize gutyo iyo telefone kugira ngo murumva yuko biri mu mugambi witwa tubimenye nawe muraza kubisoma hajya ni mu buryo bwo guhimiriza abigeme kwijukira gukoresha ubuhinga urukana bumenyi ni kugira ngo uzoshe tumufasha ashobore gushira imbere nawe kumenya ubwo buhinga bimworoheye hanyuma ikindi naco noca ntumirira abigeme kugira ngo bagerageze abari mu iryo higanwa kugira ngo bagerageze gushiramo izindi nguvu nuko muri wa mugambi wo gushira habona izungabirano zabo tuzoshobora kugira production uzoba yakoze igikorwa ciza subwa ko ari uwa mbere urashaka kuba uwa mbere kubera ko waronse abantu benshi bagufasha ayo majeme n'amapartage mugabo by'ukuri jiri nizomenya kutubwira umuntu yagize composition nziza ninde ngira ngo no muri ko baratwumviza tuca turonka n'abandi badufasha iyo production kuko natwebwe turacari mu mwe bagomba kudufasha ikibazo ca gatatu kivuga ngo mbega warubizi nishira hamwe camwe n'igiki ubundi koperative leta y'u Burundi raduhamagarira gukorera cyane muri koperative sukuvuga je ko ntabikunda mugabo ubundi koperative iyo mugize ikintu ca koperative gisaba ingufu nyinshi nk'ico ingufu nk'izisabwa muri bino bikorwa tuko turakora urashobora gusanga habayemo ibintu byo gusigana ugasanga cari kuko ntikizaho kiva kubera ico kintu mwagize koperative ni rusange nka kujya tuvuga ngo
ngo leta donc leta jewe ndimwe umugabo sije mfati ya mbere muri koperative ugasanga ntitwakoresheje ingufu nk'izo twategerezwa gukoresha kuko uguma wibaza ngo kituragisangiye na naga. Warubizi rero ni societe y'abantu babiri ni jewe na Prosper irimo umugwaruka rushika 80 umwe wese yinjira akaronka na badge akaronka n'ibimuranga agasinya na contrat akagira na engagement tukabiganirako kubyo tuba turiko turakora kandi bakabikora babikunze nta citwa ibanga tubanyegeza ahubwo tubasumbya responsibility no kwitanga tugira kugira ngo runo ruganda rukure kuko nubundi rwabayeho kubera ugwaruka dushobore kugira ahantu twishikanye tugize ubwo runani. Si ukuvuga ko ari abarundi gusa dukorana ahubwo nibo dupromotinga kuko mwarabonye yuko muri ntaho yagiye ariko hakinamo umunyarwanda bisaba yuko uwo muntu aba afise ikindi kintu twebwe tumurondera ko ashobora kudufasha. Donc rero n'umunyamahanga nitwamushira inyuma muri Warubizi arahawe ikaze. Ndamunganiye gatoyi Warubizi mu bisanzwe ni nka pepiniere. Mu bisanzwe murabona mu buzi barakunda kuvuga les experiences. Mugabo iyo experience ntaho uzoyikura utayikoze. Rero Warubizi ni gufata abo bantu bari kuri zero tukabaha ico kintu abantu babashakako hama abantu bakabatora. Ndazi hari abantu bacha bajumvira ngo none ngo ibyo byose ngo murabikora mukadepansa amahera muyakura hehe. L'honneur y'umuntu samahera ahubwo nahaciye no kuvugwa neza kwiba kuko nk'ubu nk'akarorero murazi ko dukora amafilme filme turaproduza indirimbo turaproduza ama instrumental nindaba mfise umuririmbyi muri Warubizi deja opportunité ya mbere ya ndirimbo nzokenera gukora ya filme sinzoyijana handi nzosha ndayiha wa muririmbyi wanje acagira deux pieds une pierre deux coups nukuvuga aronse opportunité yo gusohora indirimbo 2 aronse na opportunité yo gukompoza na Warubizi aronse opportunité yo kuronka indirimbo ya filme atabintu byinshi gasabye mugabo naho abikora ntabikora gratuitement. Warubizi iragira ka geste kamubwira ati umwanya wafashe uri kurakompoza naho ata experience ugira naho twasohoye uburyo akira ifana yendume. Mu bisanzwe twebwe ntiduhamagarira abantu kuza baviza gusa hari abantu baza baviza igisata ca firme. Warubizi si firme gusa Warubizi harimo des opportunités abajene bategerezwa ku beneficia. Nico gituma umuntu aje muri Warubizi nkuko yabivuze nitwihuta tuvuga ngo ibi nibi ahubwo turabaterera kabumbu ubushoboye rero kugasama ubangutsa hasama aragakina ofete nuko dukora Warubizi dukorera muri siècle turi muri siècle de vitesse dukora ibintu twihuta ubangutse turajana mwavuze ngo agashimye nikashimwe kuvuga ifoko umuntu yoza lorsque uri mu entrepreneur uragereza gufata les risques ukavuga ati je ikintu uko biri kose naco kintwaye nkuko yabivuze reka ndagikore kandi ugikoze atacho gutwara ntaco homba ko Facebook turayikoresha en fait c'est ça. Hari ibintu bimwe bimwe tuza turakora en tant que jeune tukagerageza en fait koza gukora ikintu abandi batiyumvira nawe ukagikora en fait c'est ça en général Warubizi uko bifonctionne. Twagomba twakira ibibazo bitatu vya nyuma makanya bakora karatega utagize aje mutunazanye izina ry'Imana yaserukira akazina ry'Imana yaserukira televiziyo arinye izina rya ASTV se bado dushika kuri tubiri ariko akambere tujanye na engagement de citoyen batubwiye yuko nka Warubizi usanzwe gukora kuma ya engagement de citoyen ndashaka kumenya iyo engagement mukora yo bari engagement mutanga akaba hariho periode ndetse hama umuntu akazori hamwe mu gihe yishimye ekwa n'ikindi ndashaka ndashaka abasabe mureke
ifokasinga cyane ku mafilime n'ibindi bisata nk'uko mwabishize hajya nabyo bishishikariye birakora bigawe urakoze urakoze amazina y'isuku amaboko mumenyesha amaboko kugisha ese ikibazo kimwe mbere nta gihe kinini turamara tuvuge ngo turakora ibintu gigantesque ariko ico dukora icambere nta periode dese ihari mugabo turafise ico no kwita akabijya umuntu agize hébergement mu mwaka wa mbere turamuha nom de domaine gratuitement ni kuvuga agura hébergement nom de domaine akayironka gratuitement pour la première année nibaza ko twatahoranye hébergement ni annuel iriwa annuellement abiri ni kuvuga nom de domaine c'est gratuit uyironka ku buntu umwaka wose wowe ugacuriha hébergement gusa yawe hama haruwa inyishu yari karabaza ngo arigishwa imashini bisabiki bivana n'ibyo umuntu abakeneye uraza tukagira prise de contact ukatubwira ibyo ukeneye ibyo wumva ushobora ukeneye kuko hariho abiga za birotike hari abakeneye kwiga ama conception y'amasite web canke ibindi umva umwe wese bivana n'ibyo abashoboye wowe nico bituma yavuze ko umuntu araza tukagira entretien d'abord tukagusigurira ukamenya warubize ukundi fonctiona kuko hari umuntu aza ahantu yibaza ngo aje kuyora amahera oro ntamenye ko amahera bisaba yuko twese tuyaronderana no hama kukijanye na filme karavuga umuntu afite timu yiwe twe mu isanzwe ntituri ngaha kugira dusambure imigwi kuko hari igihe umuntu ashobora kwidobora akava muri timu yanyu akaza kubera ko yumvise warubizi ngo aje muri warubizi oda boro kuza muri warubizi nuko atantese dugufise nyimba bavuye hari yamuhejeje gushwana ugaca uvuga ngo kwanza ngo ndigire muri warubizi baratwakira tuzokwakira kuko ntituri ngaho kugira dusambure imigwi no turi ngaha kugira dufashe ugwaruka kwiorganiza imigwi nyimba iri hamwe nibaza ko twama twabikoze ni nkibi byaba mu isanzwe turafise abantu dufoma muri domaine ya sinema mugabo twe dufise uburyo tubaforama sibwo buryo abandi baforoma sibwo abandi baforoma rero turagerageza abantu biwacu kubashira mu maboko atandukanye kugira bamenyere ubuzima bwa filme mu bice bitandukanye nico gituma hari aho tuvugana n'aba tugafinansa produit bakayiproduiza abandi tugafinansa produit bakayiproduiza kugira bamenyere twongere kandi tubasunike tugende tubasunika ko nta mpamvu yo kubaguma tukavuga tubagumize ko twebwe ivy'iwacu ni bimwe bavuga ngo iyo ngo umwana ngo atarajya hanze avuga ngo urabona niho bacumba bunini rero turagerageza kubashira hose kugira bamenyere kandi tubasunike vuba gango bishoboka ni kuvuga iyo team nyimba ibikeneye irazika tubwira nyimba yarashimye ko dukora tukavugana tukumva modalite nyimba twokorana bien sûr turakorana mugabo tutagiye ndeho ya timu yanyu nyimba muyifize canke muvuga ati twebwe turaje kwadera muri ntuzenya nyimba nk'akarorero turafise programme y'amasati ca comedy nyimba muvuga ati twe turakora comedy mukavuga ati twe turaje muri warubiza ariko dushaka kugira muri comedy tukaba tuzi ko turi hatufise ntuze ya comedy uko n'ibindi byose wala ahani ni cyo sindi ko nabyishura ntunganiye ikibazo ca kane kivuga ngo ko tuzi ko igikorwa ca filme donc igikorwa kija kuri YouTube kibandanya kizana inyungu dufate kugurishije umurima uri mu giti civoka wowe ugurishije urazi ko ari mu giti civoka kandi kizoguma cama urafata izo risk y'impano ico gituma twebwe ntidufata minenegwe cyumviro cy'umuntu wari we wese mugabo ngibanda bigaruka ugwaruka guno munsi vraiment turabanebwe naje ndimwe ariko turabanebwe ntidufata vraiment abantu batariko barakora ntidukorana turagutesta turaja en contact konyene hanyuma twatanguye turi benshi mugabo twaragerageje kugira ngo turabe yuko dukorana n'abantu bari ku kivi kugira ngo abantu bakwega ibirenge ntibatume tutavansa donc turavugana hama tukavuga tuti donc ntiturinda tugukuramo ahubwo turatuma ko ibikorwa byinshi tukaguma nyene dukora hamwe abantu bari muri warubizi hagira umunsi mwa bavuga ati nebijya mwabikoze ryari bijya nabyo mwabikoze ryari bafite twagumye tubikora
nico gituma mubona yuko warubizi kumikora nk'ubu abantu benshi je ntibazi ko nkorera Igitega cyangwa je ko nari Igitega bafite tuguma dukora kuko turi mu mice itandukanye kandi twaragerageje kugabura ibikorwa nawe utarose ngira umunsi wa proclamation wino competition muzoba muhari tugire ko tubatumye tuzoronka umwanya wo kubereka abari muri warubizi abaribo n'ibyo babajejwe twanse kuvanga ibintu nuko rero n'ubundi nimero zacu ziriko ku ma platform yose dukoresha urashobora guhamagara uwari we wese akakwitabira hama mukavugana gushika wowe ube satisfait cyangwa wiyangaje merci ngiriye ko ndamwunganira twebwe ikintu dushaka d'abord nugushaka c'est tout nugushaka ufise ugushaka hari shaka hari inzira ishika rero nivyo nako ndavuga turazi ko muri warubizi abantu baza benshi nta experience bafise nta uzovyi Twitter warubizi hose turahari udukeneye upfa kukwandika gusa uraturonka twagira twashimye mwebwe mwese mwihereje kubaza ibibazo nabo batabagize mwumvise ko warubizi yuguruye impande zose biko iruguruye Facebook iruguruye YouTube iruguruye aho kuzocisha ibibazo byanyu byose bizoshika kandi muzokunyishura hanyuma nibaza yuko inyishu zihagije kandi mwazinose ko mugiye kuronka icyo mushikiriza ku mamedia yanyu bijyanye na warubizi hanyuma mufite ibikorwa byanatse ko ari bibiri hariho ikijyanye na competition n'ubu unye amajene yanyu amapartage video ziracyahari kuri Facebook murahawe ukazi kugira ngo aba bana ababigeme bashoboye kwinjira muri iryo higanwa ngo bafate mu mugongo hanyuma nagomba sabe CEO wa Rubizi ubutumwa yubaha ku bijyanye n'ibikorwa bibiri twabashikirije nicyo yifuza yuko mubandanye muri kuraba murakoze nagomba mbwira abantu begereye ya media abanze yigire ngaha gatonya no shirahamwe rivuke kuko twatanguye igikorwa cyo gukina amareresi mu mwaka w'2013 twari tugifise umugumwe imwe twise ishirahamwe hanyuma kubera ko twashaka kwagura ibikorwa dukoresheje ingufu ziri angaje niho yagira BMT hanyuma natwe twagira warubizi muga twaguma dukora gushikana hamwe nta bantu benshi bazi yuko dufise amashirahamwe abiri atandukanye igituma ndaguhamagaye twarubwira ngo ndagukengurukire kubera ko niwe yafashe iya mbere kandi aratwemerera kudufasha guherekeza abakinyi bacu bashasha narijya ko ari we dufise muri gihugu cy'u Burundi yoba azi kwandika no guhinyanyura inkuru uba wamuhaye ngo akore agashobora no kuyobora abakinyi ni kuvuga umurealisateur ashobora kuryosha inkuru mwarabibonye mu mafilime yiwe niwe nagomba gukengurukira ubwa mbere mumfashe mumuhe amashi ko amakamera ari menshi yereka arakuraba sinzi nawe akajambo woshikiriza kuri uno munsi murakoze cyane ndabashimiye cyane kandi ndashimira abanyamakuru baje kudushigikira utabivuze dufise ibikorwa byinshi tugiye kuzokorera muri warubizi twebwe nkabwira nicyo tubafasha gusa n'ibikorwa byinshi turiko turategurira gukora bya filime mu gihugu cyacu ni ukuvuga rero icyo novuga komeza kudushigikira urakoze cyane hanyuma ku mugabane wa kabiri nokengurukira cyane les membres du jury naribonye zacu baje kwifatanya no gwaruka nka twebwe mubona bari abantu bakuze kuri uno munsi wamenga bari bafise ibindi bikorwa byinshi bokora bakigora bakaza ngaha biduha ingufu kuko turetse ko abantu benshi bavyita utugenegene iyo babonye turi kumwe n'abandi bantu bakuze nk'aba baravuga ati babajama bariseriye biraduha umwizero twongera kandi tubatuma nk'uko mwabivuze mukuze nitwishika kure mudufashe kugira ngo kino gisata cacu gishigikirwe nk'ibindi bisata niba kuma babifata nk'utugenegene bishigikirwe nk'urukino rw'umupira w'amaguru cyangwa wa basket
natwe dushoboye kuronka ikibanza gikwiye muri guverinoma. Tugiye gukorana gushika kuri proclamation y'ino competition mu minsi izobamenyesha atari myinshi cyane. Imana ibahezagire kandi ibamurikire kugira ngo tuzokore igikorwa kizira kanenge. Abandi bantu nkengurukiye n'umutima wanje wose ni abamenyesha makuru cyane cyane iradiyo, televiziyo bari ngaha, Jimbere magazine nayo nyene iri ngaha. Mwese muri ngaha sinobavuga amazina, mwarakoze kwitabira kamo kacu mukaza kudutera rino teka uno munsi. Hanyuma twizigiye cyane gose ko ibikorwa byacu bigiye kugera kure, tukaronka n'ugwaruka rwo mu mihingo y'igihugu cyose cy'u Burundi baza tugakorana kugira ngo dushoboye kuzamura novuga mu iterambere ry'igihugu, kuko iterambere riri mu bisata byose bihari. Imana ibahezagire. Umunsi wo wa proclamation nibaza yuko baza kubibona abantu bagiye muri competition, hanyuma nabo nyene muze kuraba ibikorwa byabo kuri page yacu ya Facebook, mwumvirize kugira ngo nitwatora igikorwa ciza, composition nziza, muze mube ibyabona tuti muti igikorwa cari cyo nyene cyo gushigikirwa, naho byafashwe muri karita atari nziza, telefone gutya mugabo composition urayumva yuko bigiye uburyo bwo guhinyanyura biba bimeze neza. None turabakengurukiye, tuzobamenyesha umunsi tuzoshira habona proclamation y'iyo competition. Twongeye kandi tubabwira ko filime icahishijwe igiye guca isohoka vuba, tubahe affiche mudufashe nayo kwigeza kure kuri page, kuri Facebook, kuri YouTube yacu ya Warubizi Movies. Hanyuma kandi muzobandanye mudukurikirana kuko mu kiringo kitari gito tugiye gukorana n'iyo migwi itandukanye na BMT. Tuzobandanya dukorana gushika ugwaruka rwacu turonke umuntu ashobora kuba umurealisateur wa vrai ashobora kuyobora na filme dufashijwe na BMT. Murakoze cyane.